cya mbere cya Yohana igice cya 5. muri ko murasanzurura kugira ngo muhashike. Uyu muntu rero yakiriye umwami Yesu, uwo yizeye Yesu, abantu benshi baravyitiranya. Hariho umuntu yamaze gusenga iminsi yose, hariho umuntu azi ko asengera mu isengero ry'abakitwa, hariho umuntu amaporogaramu yose yo muri Bomberge cyangwa yo mu yindi shengero kanaka ntasiba yamaho, arakunda kuza gusenga. Ibyo ntibisigura yuko yakijijwe, ntibisigura yuko yakiriye umwami Yesu, ntibisigura ko yizeye umwami Yesu. Urashobora kwama uraza. Akarorero keza ni nk'umunyeshure ashobora gutonda mu ishure akama atonda iminsi yose mugabo atanditswe. Ico gihe rero ko atonda iminsi yose atanditswe, naho akora akabazo amanota yiwe ntibaronka aho bayandika. Rero utegerezwa kwizera umwami Yesu, cyane ugashiraho itanguriro, cyane ukiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo, hanyuma mukajyana n'uwo mwami Yesu. Hanyuma muri kumwe niko kugenduranesha, ugendurarwana intambara, hanyuma ugashobora kunesha isi, ukayibamo utari uwizi. Haleluya. Haleluya. Ukayibamo mugabo utari uwayo, cyangwa ukayibamo uzi neza yuko wewe uhangana n'isi, cyangwa si wewe ariko ni Kristo ari muri we. Amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya mbere cya Yohana igice cya 5 umurongo wa mbere gushitse ku murongo wa 5. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukwizera k'umukristo. Uwemera wese yuko Yesu ari Kristo niwe yabyawe n'Imana, kandi umuntu wese akunda uwo mubyeyi akunda n'uwabyawe nawe. Iki nico kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana, nitwakunda Imana tugakora ibyagezwe byayo. Kuko gukunda Imana ari uku, nuko twitondera ibyagezwe byayo, kandi ibyagezwe byayo ntibigora. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi. Isi niyo ntsinzi yacu. Iyi niyo ntsinzi yacu yatsinze isi, ni ukwizera kwacu. Amen. Ninde atsinda isi atari uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Amen. Satani aragerageza cyane ashaka kudukura muri iki kibanza turimo. Yama agerageza. Wibuke igihe Satani yagerageza Eva, akamara ni by'ukuri yuko Imana yabamucije ngo ntimuzojye ku giti na kimwe kiri muri iri tongo. Au contraire, cyane igihushane cy'ibyo yerewe ngo muri iri tongo, ibiri muri iri tongo byose mwemerewe kubijyamo, ibyamwa byo muri iri tongo. Mugabo hariho kimwe yari yabakuje. Mugabo Satani arabihindukiza ngo ni iby'ukuri yuko muri iri tongo atana kimwe mwemerewe kujyamo. Tanguriro igice cya 3 umurongo wa 1 muze kuhasoma. Satani arahinyika kugira ngo akubeshe, kuko ndumubeshi. Mani dufashe cyane. Mugabo nawe biragusaba kuba maso cyane kugaba, kuko ukunda Imana nibishoboka cyane nibigushobokera
yuko uha akaryo Satani kugira ngo ukoreshe icyaha. Mana ishimwe cyane. Birashoboka cyane rero kugira ngo uneshe isi, ndakurangire umuti ugufasha mu kunesha ibyaha cyangwa mu kunesha isi nk'umwana w'Imana. Kuri uyu mugoroba ndagomba ngo dusengere inkomezi zo kunesha ibyaha. Amen. Nindagomba kunesha ibyaha. Nta numwe twese ko turi hano turagomba inkomezi zo kunesha cyangwa turagomba inzira, turagomba kumenya twobikora gute. Mana ishimwe cyane. Mana ishimwe cyane. Amen. Reka icyambere twakibonye ukwakira umwami Yesu. Iyo ni intambwe yawe utegerezwa kuba warakiriye Yesu, hanyuma ukaba umwana w'Imana. Umaze kuba umwana w'Imana ufise umubyeyi akunda, kandi uwo mubyeyi niwe yaremye ijuru n'isi, kandi ko ariwe yaremye ijuru n'isi aganza ibyaremwe byose. Amen. Rero ufise umubyeyi akomeye cyane, tumuhagararire tugume muri icyo kibanza, tugume turi abana b'Imana isumba byose. Amen. Ikigira kabiri nuko twurwanya ibyiyumviro bibi, ibyiyumviro bica muri twebwe. Burya ibyiyumviro bica muri twebwe birakomeye cyane. Igihe umuntu ariko aragenda ku kazi, cyangwa igihe umuntu yicaye ngaha sivugure, urashobora kuba wicaye hano ugasanga ibyiyumviro byawe biriko birasanzara, ugasanga ibyiyumviro byawe byazimiye cyane, biri kure hantu. Iyo ugiye kugendera mwene data, ugiye kumugendera, ibyiyumviro byawe ni ukugaba icyo ugiye gukora akaba ari cyo ukora. Mana ishimwe cyane. Rero abantu barapfira mu byiyumviro, cyangwa hariho udukorwa ukora, cyangwa hari ikibanza ushobora kuba urimo, hanyuma bigatuma wiyumvira nabi, bigatuma ibyiyumviro byawe biza kuguta mu cyaha. Rero tugabe ibyiyumviro byacu, ahubwo ibyiyumviro byawe iminsi yose wamubirondera kubiha Yesu Kristo, kubigomororera Yesu Kristo. Ariko Imana mwibuke kandi yuko yaduhaye ububasha ko dufata mpiri ibyiyumviro byo mu mitima yacu tukabigomororera Kristo. Amen. Reka dusome ngaho ayo majambo ndiko ndavuga, cyete cya kabiri cya Korinto igice c'10. Haleluya. Turi kumwe gaye. Mana ishimwe cyane. Umurongo wa 4 avuga ngo kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura katimbi, dushingura impari n'igishitswe hejuru cyose gihashiriwe kugwanya ukumenya Imana, dufata mbiri ivyiyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo, kandi twiteguye guhana ubutumva bwose aho mwebwe muzogirira kumva gushitse. Amen. Dufise ubushobozi. Donc ibigwanishwa byacu sizi nkoza esese imbugita ibi byose mubona, ariko nubwo atari ibyo mubona, ibigwanishwa byacu byo ubushobozi dufise, kuko Imana ndakunda ijambo Yesu yabwiye abigishwa biwe ariko arabaruka mu gikorwa, abwira yuko ngo ndabahaye ububasha ngo kumwe zihumana, ngo nubwo kuzisenda no gukiza indwara zose no kumugurura ibimuga. Amen. Mu mwami Yesu turakwiye kumwicuba. Dufise ubushobozi kandi ubwo bubasha, uko izo nkomezi dufise, ubwo bubasha dufise ni ikigwanishwa gikomeye cyane
dushobora gufata ivyiyumviro byo mu mitima y'abantu hanyuma tukabigomorera Kristo. Ivyiyumviro bya Satani byose yazanye tukabikura mu mitima y'abantu hanyuma tugahonya uwo mwasi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ivyiyumviro biri mu bantu, ibyo byose wumva, ibyo byiyumviro Satani azagatera mu bantu b'Imana, turafise ububasha bwo kubirandura. Haleluya, turafise ubushobozi bwo kubikura tukagwana, kuko dufise ibigwanishwa bikomeye cyane. Cyubahiro n'Imana y'Imana. Amen. Icya gatatu, kugendera mu ijambo ry'Imana. Amen. Kugendera mu ijambo ry'Imana. Dusome muri Zaburi 119. Zaburi 119 umurongo wa 98 n'uw'104. Umurongo wa 99 aravuga ngo fise ubwenge uruta umurongo wa 98 turiko mumbabarire. Umurongo wa 98, amabwirizwa yawe atuma ndusha abansi banje ubwenge, kuko na ntaryo yamana nanje. Amen. Iyo umuntu afise ijambo ry'Imana, iyo umuntu arigenderamo, ukaba urifise ubwa mbere muri wewe, hanyuma umaze kugira ijambo ry'Imana, haba hasigaye kurigenderamo. Amen. Gushira mu ngiro icyo rivuga, amabwirizwa yawe atuma ndusha abansi banje ubwenge, kuko mfise ijambo ry'Imana, ndamenya ngo umwansi nguyu ko namumenyereye, ndafise ubwenge cyane, ndamenya ngo nshobora kwitwara imbere y'umwansi. Amen. Kuko na naryo yamana nanje. Umurongo w'104 naho havuga ngo amateka washinze niyo andonkesha ubwenge, nico gituma nanka inzira z'ibintu. Ndazi amateka yashinze umwami wanje, ndazi icyo agomba, ndabizi. Hariho ijambo nakiriye muri jewe, hariho ijambo ry'Imana ngendana, kandi iryo jambo ry'Imana ngendana ko narimenye. Niyandi Dawidi akavuga ngo nabizi ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumura. Tugendere mu ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo wamenye urihagararemwo, ijambo wumvise urigenderemwo. Niwashikama mu ijambo ry'Imana nta cyaha uzokora. Isi uzoyinesha. Tubabanesha isi, kandi mu kunesha isi tuba turiko turarondera kwegamira umwami wacu mu gukunda Imana, mu gukunda Imana n'imitima yacu yose. Twemera ibyo byose byo dushikira, nubwo byoba ibigutwara ubuzima nka Stefano, uremera ugahagarara kubera ufise icyo uri kurakurikira. Amen. Imana ishimwe cyane. Ikindi ni uko no muri turashobora no gusoma ku murongo w'9 naho mukumva aha nyene mu Zaburi 119 havuga ngo umusore azokwezesha inzira yiwe iki, azoyezesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe rivuga. Amen. Nk'uko ijambo ryawe rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukibe, ntukabeshe, ntugasambane, ntukifuze mbere no gusambana. Ijambo ryawe nk'uko rivuga niko nzokwezesha inzira zanje. Haleluya, haleluya. Turafise amahirwe menshi, turahiriwe yuko twarose ijambo ry'Imana, kuko mu kuronka ijambo ry'Imana bituma tunesha iby'isi igomba, iby'isi iriko irahamagarira abandi
bataramenya uwo mwami Yesu cyangwa bataramenya iri jambo, wewe ubineshesha ijambo. Amen. Yesu abahezagire cyane. Ikindi no kutuzura mwemye. Umuntu atuzuye mwemye biroroshe. Wihutire kubatizwa muri mwemye ni mutarabatizwa. Nawe wabatizwa wuzure mwemye. Kuko inyuma yo kubatizwa muri mwemye tuzura mwemye. Kandi wama wuzuye mwemye urongorwa na mwemye w'Imana. Kuko abarongorwa na mwemye w'Imana bose ari bo bana b'Imana. Kuko iyo umuntu arongorwa na mwemye w'Imana, kameremere yiwe iba yamaze kuryama hasi. Tuyiganike kameremere turongorwe na mwemye w'Imana. Kuko ni warongorwa na mwemye w'Imana uzogendera neza. Amen. Amen. Ikindi naco no kugendana n'Imana ibihe byose, cyangwa kugendera imbere y'Imana mukamenya ngo jewe aho ndi hose Yesu arambona. Ntabwo nshobora kwishushanya, sinshobora. Uri kuraganira na naka ahantu mu mwiza, cyangwa kuravugana na naka ibintu mutoje habona, aho abantu babona, uzokwame wibuka hariho Imana iriko iranyitegereza. Amen. Ndakunda Imana kuntu itwitegereza, igomba kutugirira neza. Ndakunda Imana kuntu iriko iratwitegereza muri bya bintu bishobora kukwica. Imana ikakwitegereza igaca igufata ukuboko ati we sha aho siho wagenewe kuba. Ijambo ry'Imana rigitura muri wewe hanyuma ugaca ugaruka. Amen. Ari ijambo ry'Imana muri Zaburi 32:8 haravuga ngo nzokwigisha, nzokugira inama, nzokwereka inzira ukwiye gucamo, ngo ijisho ryawe ntirizokuvako. Amen. Ako nibakwe ubugiriwe kumva ubitahura ubizi neza yuko bwa bundi aho nca hose, aho ndi hose ndafise Imana, ijisho ryayo ntirivako, itagomba kukugirira nabi. Kuko ivyiyumviro kwiyumvira ko ni ivyiyumviro by'amahoro. Imigambi dufitiye ni imigambi myiza, imigambi yo kudushikana aho yaduteguriye ko tuzoba. Niyo mpamvu ijisho ryayo rikugumako. Nicyo gituma yamira twigisha ku munsi kandi ikakwereka inzira ukwiye gucamo. Cyubahiro cyane. Tuyishimire n'Imana nziza cyane itugirira neza. Amen. Donc wimange yuko aho uri hose Imana irakubona, haba ku kazi cyane naha atwaje, naha niwataha no muhira uri kuraganira na wa wundi, na bya bindi wakora bengo birakomeye cyane birinyegeje, Imana irakubona. Cyo twese turakizi. Amen. Niyo mpamvu donc umuco washitse muri twebwe, kandi ko umuco wari maze gushika muri twebwe, tureke Imana ikomeze kubana natwe muri byose, wizigira yuko hari Imana igira neza. Amen. Yesu abahezagire cyane. Tugiye gusenga Imana. Nizera yuko muri ibi byo kunesha isi cyane gukunda Imana hari icyo wakiriye, ariko twabonye yuko ubwa mbere namwe imbere ya byose nuko kugira unesha isi ubanza kuba umwana w'Imana, ubanza kwakira umwana w'Imana Yesu Kristo mu bugingo bwawe, hanyuma akaba ari we akuganza kandi akaba ari we azogushoboza muri uru rugendo. Rero tugiye gusenga cyo bugufi imbere y'Imana. Wewe urukundo rwawe ukunda Imana mbega n'uruheyiheyi cyane wumva uyikunda n'umutima wawe wose. Navuze cyane gukunda Imana, sinavuze gukunda bene data
ariko hari aho twabonye mu ijambo ryayo ngo ukunda umubyeyi akwiye gukunda n'icyo umubyeyi yabyaye. Kandi mu gukunda Imana dukundanye naho no gukunda Imana kuba guhiguwe muri twebwe. Amen. Rero tugiye gusenga. Sinzi icyo wakiriye wewe mu rukundo ukunda Imana, haba no mu rukundo ukunda bene data. Sinzi aho ukwiye kwikosora cyangwa aho ukwiye kumva uhinyanyura kugira ngo Imana yawe ikwemere nk'uko bikwiye. Ariko birashoboka ukaba uri hano utarabanza kwandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo cyane, utarakira uwo Mwami Yesu kugira ngo azogende aragufasha. Ukaba uri hano wumva nawe wo kwinjira muri uwo mukogote w'abana b'Imana, w'ababyawe n'Imana, w'ababandi, kandi ngo abana b'Imana ntibakora ibyaha. Nimba ushaka guharigwa kugira ngo nawe winjire muri uwo mukogote w'abana b'Imana, kugira ngo nawe winjire mu mugabane w'abana b'Imana, ukaba utari bwakira uwo Mwami Yesu ngo aze muri wewe, ndakwinginge utarike ikiganza tugufashe gusenga. Ndagomba ngo dusengere iki kintu cyo kumva umenya ngo bwa bundi aho ndi hose ndazi yuko ijisho ry'Imana riranyitegereza, kandi ndagomba kunesha ibyaha, ndagomba kunesha isi, ndagomba kunesha ibyo Satani yamaneza byose, ndagomba kunesha ibyo kameremere, ibitari bwapfe muri kameremere y'iwanje, ibyari bimeze nk'uko mengo biracyangwanya, ndagomba kurwana nabyo kunesha. Turishishwaho kunesha n'uwadukunze n'Umwami wacu Yesu Kristo. Tubimenye neza tudakekeranya ko turafise Imana muri twebwe, turafise Imana itugirira neza, turi abana b'Imana, turi umubyeyi asumba abandi babyeyi bose yaremye ijuru n'isi, kandi byose abifise kububasha, byose arabiganza, kandi niwe yabiremye koko, nicyo gituma biganza. Ndagomba ngo dusenge dusabe inkomezi kugira ngo uwo mubyeyi tumureke abe ari we akora. Yesu ari muri twebwe, tumureke abe ari we akora, abe ari we aganza, abe ari we ashigwa hejuru aho tugendera hose. Ibyo tugenderamo byose tureke uburongozi bwiwe, tureke uburongozi bwa Mpwemu Yera abe ari we turongora, kuko turi abana b'Imana, kandi b'Imana barongorwa na Mpwemu w'Imana, barongorwa na Mpwemu Yera. Nawe uri umwana w'Imana, kandi kuri umwana w'Imana dukwiye kugenda nk'uko wigombeye, dukwiye kugenda nk'uko mengo dufise kuganza, ariko ukuganza ni Yesu Kristo, kandi uwo ni Mpwemu Yera nyene akwereka inzira ukwiye gucamo. Wemere umwemerere akurongore, umwemerere ajyane nawe, umwemerere agumane nawe, wicare ku birenge byiwe. Ntitwarabonye intumwa Petero na Yohana n'abantu ngo batari barigishijwe, ariko baba ari abantu bashira amanga, baba ari abantu banesha ibije kubagerageza byose, ariko batahura yuko babana na Yesu. Nicyo gituma banesha, nicyo gituma bama bashize amanga mu gushingira intahe Umwami Yesu Kristo, nicyo gituma batigera batinya umuntu ku kigohe, ariko bari abantu babana na Yesu igihe cyose. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Isirayeli, Mana ya Daniyeli, Mana ya Shadraka na Meshaki na Abedenego, Mana ya Eliya, ni wowe Mana turiko turavuga hano kuri mugoroba. Ni wowe Mana wanesheje, ni wowe Mana watsindanishirije Abanyisirayeli, ni wowe Mana wacinzira mu bugaragwa, wacinzira mu kiyaga gitukura, Abanyisirayeli bakajabuka. Ni wowe wahagaritse amazi, ni wowe wahagaritse amazi atemba, ni wowe wakoze ibitangaza no kumiza atandukanye, wakoze ibitangaza muri twebwe, ubuzima bwacu bwarahindutse. None Mwami
turamuhamagaye kuri uyu mugoroba turamuhombitse mwemu yera uganze kandi ukore ugire neza mwami ishengero ryawe mwami turasengeye mwami Imana inkomezi zawe turasengeye kunesha ibyaha turasengeye kunesha ibigeragezo turasengeye kunesha ukwivanga kose mu ishengero ryawe kugira ngo mukungeho mwami kuko turi abana bawe mwami turi abana bisumba byose turi abami n'abaherezi umwami nakwiye kwivanga umwami nakwiye gukora ibyo ari byo byose umwana w'Imana nakwiye gukora ibyo ari byo byose turasengeye mwami ubw'ubuzi bwawe turasengeye mwami ubwizigwa bwawe mwami kugira ngo mugwire mu ishengero ryawe izina ryawe rishimwe hejuru mwami aho mwami Imana ndasenze nirukane mwemu bw'ubwoko bwose bisubiza abantu bawe inyuma nirishaka kwanduza abantu bawe mwami ndirukane ubwo bwami bw'ubwiza satani n'abadayimoni babura ikibanza mu ishengero ryawe babura ikibanza mu bwoko bwawe babura ikibanza mu mitima yacu ndafashe miri ibyiyumviro byo mu mitima y'abantu bawe ndabikugomororeye mwami Yesu ibyiyumviro by'abantu bawe mwami ndabikugomororeye mwami ndasengeye kugira ibyiyumviro byiza ndasengeye mwami kugira ibyiyumviro byiza mwami Yesu ugire neza ishengero ryawe mwami ndasengeye guhora imbere yawe ndasengeye mwami kugendana nawe ndasengeye kugendera mu ijambo ryawe ndasengeye kugendera imbere yawe mwami Imana ndasengeye kuzura mwemu yera abatari kuzura mwemu yera abatari bwabatizwa muri mwemu yera ndabasengeye ngo babatizwe muri mwemu yera bazane mwami Imana mwami Imana iryo bakwe mwami Imana ndasengeye ngo mwanukire kuri bo mubagirire neza mwami Yesu kugira ngo babashe kunesha kugira ngo babashe kurwana intambara kugira ngo babashe kugukunda kugira ngo babashe kugukunda mwami urukundo nk'uko wadukunze mwami Yesu turisengeye ishengero ryose ishengero ry'umwungere mwiza ingozi mwami Imana ndarihezagiye mwami Imana ndarisengeye kuzura mwemu yera kugendana nawe kugendera mu ijambo ryawe mwami Yesu ndasengeye mwami Imana akarere k'ingozi n'abatarakumenya mwami ngo baze binjire mu bukogote binjire mu bwami bwawe batore ku bwami bwa satani n'abadayimoni biwe bamaramare turabanyatse mu izina ryawe ryera mwami turabanyatse satani n'abadayimoni bitore nyene mwami ndakumuye rirukanye impeho bizashiriweho kurwanya kumenya Imana byose ndabyirukanye izina ryawe ryera mwami ndasengeye mwami Imana umuntu iyo bari hano mwami Imana akaba yarwaye mwami ndamusengeye kugira ngo akire izina ryawe ryera waduhaye ububasha ku ndwara zose waduhaye ububasha ku mpwemu zihumanye ndasengeye mwami Yesu Kristo afise ikibazo mwami Imana mu bwiyumviro bwiwe ariko aragenda twako akayombekere mugaruye mu izina rya Yesu mugaruye mu izina rya Yesu urakoze mwami Yesu uri Imana nziza cyane wavuze ngo muzoza mu nsenge nanjye nzobumva muzondondera muzombara n'inkamendeza y'imitima yanyu yose imitima yacu irakwishuye mwami turakwizeye turizeye mwami Imana kuri Imana igira neza turizeye kuri umwizigirwa turizeye kuri Imana itabara turizeye kuri Imana ibohora ukiza abantu bawe mwami abo satani yarimo aratwara akayombeke mwami Imana turabamunyatse wewe uyu munsi turabahindukije mwami turabahindukije bagaruke mu bwami bwawe maze satani n'abadayimoni biwe bamaramara cyubahiro n'inganji bivuga kuri ko mwami urakoze mwami bakishimye ryacu mwami kuko tugiriye neza kuri uyu mugoroba mwami Imana abantu bawe mwami Imana bagirire neza bagende mwami Imana amahoro yawe ashimamire imitima yabo bahore bamenya gusenga Imana data wa twese n'umwana na mpemye tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.